Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 31 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Ivy'amadini mu Burundi n'ikanguro tugezemwo iryariryo. Imbere yuko Yesu avuka hari amadini atari make kw'isi. Yarazi ubuvugishwa bwinshi ko igihe kizogera Mesiya ariwe Kristo akazoza akomotse mu muryango wa Yuda mu ruvyaro rwa Dawidi. Ca gihe carageze, Yesu aravuka, arakura ndetse atangura kuvuga no gukora icamuzanye. Benshi barizeye ko ariwe Mesiya risigura Kristo, kandi ko ariwe mwana w'Imana nzima. Abandi banka kumwizera no kumwemera, ariko abamwizeye bose yabahaye gucika abana b'Imana nzima. Muri ico gihe ca Yesu yatoranije intumwa 12, baramana kandi yabageze byinshi byo gukora. We yarabibwiye uwo ari we, yongera ababwira uwamutumye ko ari Imana. Yanababwiye ko atazobasiga bonyene, yabasigiye umwitsa ariwe mpemu yera, kugira abigishe yongere abibutse ivyo yabageze. Mu nyuma havuyemwo umwe mu ntumwa ziwe aramugurisha. Yesu arafatwa hama aricwa, arahambwa, mu nyuma arazuka, aca arabasezera asubira kwa se mw'ijuru. Yababwiye ko azogaruka kubatora. Yasize umuryango munini ugizwe n'izo ntumwa hamwe n'ishengero rinini ry'abizeye ko ariwe Kristo, kandi ko muri we ariho bazobonera ubugingo budashira, aho bazonezereranwa nawe muhira iwe, ni ukuvuga kwa se mw'ijuru. Rero ni ukumenya ko uwo mugwi w'abo bantu bose Yesu yabita abigishwa biwe. Ico gituma bitwa abigishwa ba Kristo, canke aba Kristo, canke ishengero ry'abakristo. Abandi bantu benshi baryita idini ry'abakristo, ariko si idini, ni uruhendo. Igihe carageze barahamwa, baricwa ku bwinshi. Hari mu kinjana ca mbere Yesu yaravutse. Mu kinjana ca gatatu abigishwa ba Kristo canke ishengero rya Kristo ryabandanije rihamwa n'abapagani. Mu nyuma uwitwa Konstantino wa mbere yatwara Empire y'Abaroma, yashizeho amategeko ashiraho ishengero canke idini ry'Abaromani, ariryo tuzi nka Ekereziya Katolika. Ryategeka ko abantu bose basengera muri ryo, ngo nibo baje kubandanya igikorwa c'ishengero rya mbere rya Kristo, ariko ntivyabujije ko abakristo babandanije bicwa. Mu kinjana c'indwi niho havutse idini rya Isilamu ritizera ko Yesu ariwe Kristo, ntibemera ko ari umwana w'Imana. Ivyo vyatumye abakristo bamana vya bibazo byo kwicwa no gutotezwa. Uko ibinjana vyagenda bikurikirana, haza haravuka amadini atandukanye ndetse n'amashengero atandukanye, bivanye n'amahishurirwa abantu bagenda baragira, bigatuma habaho ikanguka mu bice bitandukanye vy'isi. Ariko nta dini canke ishengero na rimwe gushika uyu munsi rifise abantu bizera ko Yesu ariwe Kristo, kandi ko ariwe mwana w'Imana nzima, bakamwumvira, bakitondera ivyo yageze, ndetse bakanabikora nk'uko ishengero rya Kristo rya mbere babigenza. Singaruka ku muzo w'idini rimwe rimwe canke ku muzo w'ishengero rimwe rimwe mu Burundi, ariko ikizwi nuko mu ntango z'ikinjana ca 18, ni ukuvuga mu 1800, Abarundi basenga Imana
baciye muri kiranga, ivyo bita kubandwa. Idini rya mbere ryageze mu Burundi ni irya Ekereziya Katolika. Abatumwe kuritanguza ba mbere bahageze itariki 15 Rusama mu 1879. Isilamu niyo yakwirikiye mu mpera z'ikinjana ca 18. Ayandi madini yaje mu ntango y'ikinjana ca 19, ariko amwe yaje yitwa amashengero, ni ukuvuga iry'abaporoti mu 1911, iry'abadivantiste mu 1925, iry'abagenzi mu 1935, iry'abangirikani mu 1935, iry'abametodiste libre mu 1935, iry'abapantekote mu 1935, iry'abamanueli mu 1942, n'ayandi yaje inyuma yayo. Iri niryo kanguro rya mbere ryabaye mu Burundi. Uyu muzo wabo wafashije abarundi kumenya ko hariho Imana yaremye ijuru n'isi, ko ariyo yonyene yo gusenga, babona kuva mu vya kiranga. Kuva mu mwaka w'1990 kugeza imbere y'2015 hari amashengero canke amadini atandukanye yavukiye mu Burundi, yatangujwe n'abanyamahanga bo mu bihugu bibanyi, cane cane abakongomani n'abanyarwanda, bivanye n'ivyo Imana yababwira ry'ikanguro rizotangurira mu Burundi. Abo bakoze byinshi. Iryo niryo kanguro rya kabiri ryabaye mu Burundi. Uyu muzo wabo wafashije abarundi kumenya Yesu Kristo uwo ari we, mpemu yera ico arico. Niho twamenyeye ko natwe nk'abarundi dushobora guhamagagwa n'Imana ngo tuyikorere. Kuva mu 2016 twatanguye kwinjira mu ikanguro rya gatatu, kandi niryo rya nyuma ku barundi, kandi niryo abavugishwa bavuze, kandi rizofatana n'iterambere ry'igihugu cacu. Mwibuke ko iryo kanguro rizofata ibi bihugu bibanyi, Afrika yose ndetse n'isi yose. Ikimenyetso nuko hamaze kuboneka abarundi batari bake bamaze kwitaba imihamagaro hano mu Burundi ndetse n'inyuma y'igihugu, batitaye gukorera amadini mvamakungu, ahubwo bagakora mu ntumbero yo gukora ico Imana yabatumye. Gusa ni ukumenya neza ko ikidutandukanya n'iyi mivyuro yabayeho hano mu gihugu canke mu bindi bihugu, ni uko ubwa mbere twiga tukongera tukigisha abantu kumva, gukora no kumvira ijambo iryo ari ryo ryose umwami Yesu yatugeze canke yavuze. Ubwa kabiri, gutahura ko turi ishengero rya Kristo kandi Yesu ari we mutwe waryo, hama tukarangwa no kugira ubumwe. Ubwa gatatu, ko tuje kubandaniriza aho ishengero rya Kristo rya mbere ryagejeje. Ubwa kane, kwisunga Yesu Kristo muri vyose, ababanye nawe akiri hano ku isi ndetse n'abamwizeye ku bwabo tukabigirako. Reka ndababwire ko mfise agahinda muri jewe ko kubona abarundi bagitangura gukorera Imana muri kino gihe, benshi basa nkaho batazi ivyo barimo n'igihe n'ikanguro turimwo ico arico, kuko mu vyo bakora kandi bavuga benshi nta tandukaniro na rimwe riri hagati yabo nabo mu ikanguro rya mbere n'irya kabiri. Nta kindi dukora atari kwigana abandi nkaho umenga ni ikanguro ryo kwigana, kugeza aho baja kurondera ubushobozi mu bapfumu kugira bikunde bakayangane abandi
bakamamaza ibitangaza bitari ukuri. Bakundwa bene data, ndabingingira ngo mugaruke ku rufatiro nyago, nigo Yesu Kristo. Ubuzima bwanyu mubwubakire kuri we. Nimumere nkawe, mwumvire amajambo yiwe, muyigishe abandi kuyitondera. Nimwavuga muvuge ivyiwe. Abaririmbyi muririmbi vya Yesu, kuko niwe butumwa bwiza twahawe kugira tububwire abandi. Mureke twoye kwifata uko tutari. Enda nimwibuke ano majambo Yesu yavuze ati: jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Aho ni muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Yarongeye aravuga ati: ivyo ndabibabariye nkiri kumwe namwe, ariko umwiza ariwe Mpwemu Yera, uwo Data azorungika mw'izina ryanje, niwe azobigisha byose, kandi azobibutsa ibyo nabageze byose. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jeho singabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Aho ni muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Satani ntabahende ngo ibi mvuga ngo ni umuhamagaro wanje, ngo namwe mufise iyanyu, numubeshi. Ibi nivyo twese duhamagarirwa gukora. Atsindwe kandi atsindwe mw'izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen kandi amen. Murakoze, kandi Mpwemu Yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.